Bien sûr bwa mbere igice gikurikira no guhana no guhasha abantu bataha agaciro ivyo umuntu yakoze. Hari itegeko rikingira ibikorwa mvabwenge n'abanyabuhinga n'ubumenyi ryaratowe riri ngaho. Ni ingingo zihe zitatu uzofata kugira abanyabuhinga n'ubumenyi bashobore kubeshwaho n'ivyo bazi gukora? Murakoze ku bantu banzi no bikorwa namye nkora kuva kera kandi namye mvuga ko cane kuva muri kahise ningene duha agaciro abantu bafise ubuhinga n'ubumenyi bushobora gutuma babaho mugabo ugasanga uyu munsi ntibishobora kubabeshaho kubera ko ata amategeko atunganijwe kugira ngo bafashe ntashigwa mu ngiro uko bikwiriye. Ubwa mbere nibaza ko kimwe mu bintu twame tuganira ko nabo turiko turategurana umugambi twavuga tuti ni kubanza gusubira kuraba neza rya tegeko rigahinyanyugwa ku buryo riba itegeko ryoroshe gushira mu ngiro, kuko urashobora gusanga ari itegeko ryiza rirabiye ku bandi mategeko ariho mu bindi bihugu ari ugasanga ntiryorohereza abakwiye kurishira mu ngiro kugira ngo rishobore kubahiriza babandi bakora ibijyanye n'iby'imico kama canke ubuhinga mvabwenge. Rero kubw'ivyo ubwa mbere no gusubira kuraba neza iryo tegeko. Ubwa kabiri nuko hazobaho ikigo corohereza no kuvuga nk'ubu dufata akarorero iyo umuntu atanguye kugira imigambi yo kwiteza imbere muri byo gutangura amashirahamwe amasosiyete bakubwira ati ngomba gutangura ishirahamwe ryo kwiteza imbere canke insosiyete ubuzi yahuza kuja ahantu hitwa muri api, ariko umuntu bobwira ati je mpejeje kwandika igitabo canke nanditse indirimbo kugira ngo ndayihe nimero yemegwe ntuzi neza ahantu ushobora kuja. Bishobora kuba biriho birafise ahantu biri, ariko turagomba ikigo kizwi nk'ugucapi bivuga bati umuntu aje gukora ikintu arashobora gitwara ahantu bazomuha nimero bizokwerekanwa neza ko ari we yabikoze. Ubwa kabiri sugupfa kwemera ibyo byose nukuraba ko bifise biri ku rugezo rwo hejuru rutuma ico kintu akoze kigira akanovera canke agaciro atari uko gusa nuvuga ngo bica bizana ndefi yo gukora avec excellence. Ico kigo kizoshirwaho kandi kibi kigo kizwi gifise intumbero yo gukurikirana kizoba ari un département ifatanye n'ikintu twita conservatoire mugabo cette fois-ci kizoba gifise c'est comme un centre de qualité d'enregistrement des œuvres. Donc tukagerageza kuraba les œuvres zakozwe ingene ziba enregistrées kandi kuraba na qualité yazo niko bifise akanovera ikwiriye. Ariko kizoba kiri mu mugambi munini wo gushiraho ico twita conservatoire kugira ngo turabe ibijanye n'ivy'imico kama muri rusange. Ariko rero ico kizoba ari ikigo ciharije spécifiquement umuntu ashobora kujaho bakemeza neza ko ibintu yabikoze kandi bakaraba yuko abifitiye ubuhinga bakerekana yuko ivyo yakoze bifise akanovera canke bitafise akanenge. Ikindi kizoca gikurikira ingingo ya gatatu ni kubijanye no gushiraho igipolisi kimenyerejwe canke kizi ingene gishobora gukurikirana abantu bose batubahiriza rirya tegeko. Nkuko twaba tuzi hariho ibipolisi bitandukanye bashinze gukinga ibiza, bashinze gukora ibinabiriya, naho hazoba igipolisi kiri cane muri tari vya ipolisi biboneka abantu bambaye inko n'abaki ariko bararondera, ariko bashobora gukorera cane mu bijanye no gukurikirana abantu bose bashobora kononera abantu bamaze gukora ama œuvre yabo kugira ngo nk'abantu baze kuyadandaza canke bayareproduise. Hanyuma rero kazo bien sûr bwa mbere igice gikurikira no guhana no guhasha abantu bataha agaciro ivyo umuntu yakoze cane ivyo abahinga bakoze. Aho rero bizosaba nuko habaho inyigisho muri rusange zo kwigisha les artistes kubazana gutahura agaciro bashobora guha ibikorwa vyabo. Ikindi kijanye n'ivyo mugabo namaze kuvuga ingingo nyamukuru zitatu. Ikizoca gikurikira nukorosha mu bijanye n'ivy'amasoko kuri aya maproduit haba mu gihugu canke mu buryo mpuzamakungu kugira ngo
amaproduit artistique yabonetse ashobore kuja ku masoko leta ikavyorohereza kandi igafasha kugira ngo bishobore gushika kure aharengeye ku masoko gusa y'u Burundi.